Mu gihe himirije amatora kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Rusama mwaka 2025 ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri serire ya Kinindo muri quartier Nyabugete ya commune Kanyosha bwaratunganije inama ku bagumyanga muri iyo serire. Ni mu ntumbero yo kubibutsa ibihe bimirije byo kuja gutora. Basabwa rero ubwa mbere kuja gutora ikarata y'utora. Ico gikorwa naco kikazotangura kuri uyu wa mbere itariki 12 Rusama uyu mwaka. Itangisha Jean-Marie n'umunyamabanga w'uwo mugambwe muri serire ya Kinindo. Tuje kwibukanya rero yuko igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 6 uyu mwaka turimo igihugu na diaspora burundeze bafise igikorwa citeka naco sikindi n'amatora y'abene gihugu bazitorera ababarongoye aribo bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine. Azoba ari amatora abiri, les députés et les conseillers communaux. Twaje kwibukanya ibisabwa kugira umwere gihugu atore. Ibisabwa kugira rero umuntu yitabira amatora ni ibintu bibiri gusa: ikarata karanga muntu n'ikarata yitora tuzohabwa n'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora. Ku bihumbi 2 rero amajana 263 biyandikishije muri quartier ya Nyabugete. Dushaka gukokora atavyo kuraza na kare nta mwana turitsa. Ubwo bukarata bw'itora rero twaje kubibutsa ko twebwe abagumyabanga nk'uko inzego zibidusaba ziturongoye ko twofata iya mbere na serire Kinindo turongoye nawo turi kumwe ko kuwa mbere atamuntu n'umwe muri serire Kinindo azojya amatafise carte d'électeur cyane ikarata y'itora. Nazo zizotangwa ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Ikindi itangisha kashikiriza ngo no kubumbatira amahoro n'umutekano ngo kuko ngo bidahari nta terambere rishoboka. Aho utazi ko quartier Nyabugete uko isu no munsi no kwingana hatanguye amaserire abiri, serire Kigwati na serire Kinindo. Ibisigaye byose byaje nk'inyongera kubera amahoro n'umutekano. Ivyo dukora byose ni kubera amahoro n'umutekano byazanwe n'umugambwe wacu CNDD-FDD. Umutekano tuwufise ibisigaye mu rugendo rusange.